Yesa amateka y'umuntu afise umutima mwiza nshuti zanje byama bigaragara iminsi yose. Yes, nizere yuko umeze neza, nizere yuko uko fresh kabisa. Yes, ku bantu bashasha ushobora kunyita Asule Sindimu, umukabuzi umusesanguzi wawe muri Buja Flava. Abantu benshi barakunda kuvuga yuko iyo umuntu afise ibintu byinshi niho abitanga, ariko oya namba nshuti zanje. Hajya nshuti zanje gutanga kumuha umuntu n'umutima. Hari abantu benshi bafise ibintu byinshi ariko ntibabitange. Ilevre kwa Mr Champagne turashaka kuvuga yuko yoba ari umuririmbyi, ari umuntu ariko aragira kiki, ari umuntu arondera abarorezi ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe, ariko kugira agire geste iyi si ya mbere si ya kabiri. Murabizi neza yuko Mr Champagne yama yatanze amafaranga. Ndabira nshuti zanje, undabire wewe, ndazi yuko ufise umutima, ndazi yuko ukurikirana ibintu byinshi. Ndabira uno munsi Mr Champagne afata uno mu mama akamuha amafaranga 50,000. Wibazana abaririmbyi bangahe bo muri Buja Flava? Najewe ndi mu kubwanje reka nivuge, wibaza yuko nufata 50,000 nkamuha mu mama afise abana 5? Ni ikintu gikomeye nshuti zanje. Mr Champagne yuko vizuri jamani. Si ubwa mbere ibi bintu tubiheruka. Natasha niwe yakunda kubigira, Natasha niwe yakunda gutanga amafaranga, ariko uno munsi turiko turabibona rero bigaruka byamaho kwa Mr Champagne. Raba ndabira nawe Mr Champagne akubwira yuko nukubafasha. Wale mama iko atafuta maisha ndio watu watano. Okay sawa. Sasa hii ziko maembe ngapi? Ziko ngapi? Embe ile 10,000 ziko ngapi? Mama yote 30,000. Okay sawa. Sasa mama yetu yu iko natafuta juu ya watoto bakule. Mie na msapoti mbele hapa yote ni 30,000. Wala mie na mbariki mama batoto baendelee kupata ration. 1 2 3 4 5 na mimi nabariki na 50,000. Amina. Sawa. Lakini amen. Wakila yako. Sawa. Sawa, makazana batoto wapate ya kukula. Sawa. Amen. Kubera umaye mutahe okujana zabana banje bareho. Amen. Mana iguheta gironke birara hanze no mu. Amen. Mana iguheta gire kubona umaye mutahe okujana. Amen. Sawa, nashukuru sana. Sawa. Kuwasaidiza ni kusaidiza. Uno mumama ari mu rudandazwa. Uno mama yavuga ati sinoguma muhira, reka ndondere passion, reka ndondere ivyo abana banje bazorya. Nshuti zanjye, abana nk'aba mama nk'aba nibo babandi Imana ibahaye usanga bagaruka kuba abategetsi, usanga bagaruka kuba abaririmbyi bakomeye. Baba bati oya reka ariko arirondera ama views, ariko arirondera aba followers. Nshuti zanje, naho urondera followers 50,000 ukabimuha umuntu yitwa yuko yashaka kumugurira imyembe, hama acaramuha 50,000 ati genda bigufashe n'imyembe itwara. None tuvugisha ukuri, Satsibi arabikora. Big Fizz arabikora. Dramatic ntafise abarorizi benshi, ama viewers menshi kuri channel ziwe, arabikora. Rero gutanga kwa Mr Champagne ni ikintu gikomeye. Reka ndamubwiye big up sana, kuko si ibintu by'abantu bose. Kandi Mr Champagne nukuri jewe kubwanje ndakubwira ati bandanya n'uwo mutima, n'uwundi uramufasha. Ni ikintu cyiza sana. Asante sana. Yes, ndakubwire yuko wewe nimba ufise umutima mwiza canke wibaza yuko yoba yarakoze ikintu cyiza canke yoba ari ama views, nyandikira muri commentaire uti Ndimu ko bwiwanje jewe nuku kwa Mr Champagne. Mr Champagne
Felicitation sana, big up sana. Ushobora kunyita Sules Ndimu umukabuzi. Ni kama kawaida amakuru azama yabandanye kuri channel yawe. Gira subscribe, ugire like, hama kuri wewe mushasha wuguru n'agakengere kugira ikiganiro gishasha nshizeko uzakironka. Wirigwe neza, urare neza, ugira aho wubahwe. Ciao ciao.